ndabaramutsa ntanabipfuriza ibihe vyiza abanywanyi bacu mubana natwe mugakurikirana amakuru n'ibiganiro vyacu. Hari ayandi makuru yihuta adushikiye kano kanya, ni amakuru tuba turiko turabakurikiranira aba ariko aravurwa hirya nino ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Ipfungwa rya Krista Kaneza umupfakazi wa Thierry Kubwimana ryahagurukije abatari bakeyi. Mu makuru adushikira nuko hari ivyo Denise Bucumi ndetse n'umutambukanyi wa Ndayishimiye Angeline Ndayishimiye bahejeje kumenyesha ndetse basavye ikintu gikomeye. Turaza kubigarukako muri ano makuru. Twarabwiye ko hari urupfu ndetse n'ipfungwa rya Krista Kaneza bibandanya guteza ikibazo ngaha mu gihugu, ndetse bikavurwa yuko abatari bake batanguye gukora ibirabana n'isekeza kugira uyo mukenyezi apfungurwe, na cane yuko afise ikibondo c'amezi 6 ategerezwa kwitaho. Amakuru yatwereka ko abatari bake bababajwe n'iyo nkuru, gutyo rero hakaba kiriko haravugwa vyinshi. None n'abari mu nzego za leta cane abatambukanyi babahoze ari umukuru w'igihugu ndetse n'umukuru w'igihugu kuri ubu, hari ico bavuze kuri iryo pfungwa rya Krista Kaneza. Basavye iki? Bagisavye nde? Turaza kubimenya muri ano makuru. Ndakuramukije rero nanakwipfuriza kugira ibihe vyiza, ariko nanakwibutsa ko niba utarafyonda kuri sabone ufyondako kugira igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi ube mu bambere bishikira. Ndazi ko mutwumviriza muri benshi, abari ngaha mu gihugu mu ntara zitandukanye, abari mu bihugu vy'ababanyi, abari mu migabane y'amakungu ya kure, mwese ndabaramukije cane nanabahakaze muri ano makuru yacu. Vyatanguye havugwa igipfungu mu rupfu rwa Thierry Kubwimana. Vyaravuzwe yuko hari abagize uruhara mw'igandagurwa ry'uyo munyagihugu. Amakuru yakatubwira neza yuko bamaze no gutahurwa, bikavugwa yuko ari abari mu nzego z'iperereza ndetse bafatanije n'abandi bategetsi bagize uruhara mw'igandagurwa rya Thierry Kubwimana, ngo kuko yaranyegeje amabanga yabo ndetse ashobora gushira habona bikabagirako ingaruka zitari nziza. Gutyo rero ngo akaba arizo mvo nyamukuru zoba zaratumye Thierry Kubwimana yicwa muri ubwo buryo gushikana n'ubu butarabasha gusobanuka. None mu makuru rero adushikira kano kanya arerekana neza yuko ibirabana n'uru rupfu rwateje ikibazo, kuko inyuma yaho nibwo igipolisi catangaje yuko uyo mupfakazi y'uwo muhisi Krista Kaneza ngo yoba yaragize uruhara rukomeye cane mw'igandagurwa ry'uwahora ari umugabo wiwe. Abatari bake yoba ku mbuga ngurukana bumenyi bakaba barasemereye basaba yuko Krista Kaneza gose yorekugwa, cane yuko ngo ari ukumukora mu nkovu ndetse ari ukumubabaza, kuko ngo umubabaro afise wo kubura uwo bashakanye ukiyongerako gupfungwa, ukiyongerako gusiga ikibondo ciwe c'amezi 6, vyose ni ibintu vyabaje abatari bake. Krista Kaneza rero inyuma y'amakuru twabwiye yuko yapfunzwe akongera agapfungurwa, ariko agasubizwa mw'ibohero inyuma y'iminota mikeye, nk'uko twabwiye yuko hari amakuru yuko afunguwe haciye hamagara itelefone isaba yuko aca asubizwa mw'ibohero ubwo nyene. Amakuru avuga yuko ngibwirizwa n'itegeko ryavuye hejuru. Aho hejuru twarababwiye hariho ni vya bihangange nyene bifise uruhara ndetse binafise amakuru ahagije ku rupfu rwa Thierry Kubwimana. Amakuru duhabwa n'amasoko yacu rero akaba avuga ko umugore yitwa Krista Kaneza aheruka gufungwa yagirizwa kugandagura umugabo wiwe
yapfunguwe kugira ngo aje kurera uruhinja rwiwe rw'amezi 5 ariko yongera asubizwa mw'ibohero nk'uko amakuru adushikira vyerekana. Inyuma yaho abatari bake barimwo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu bwiwe, bitewe n'ukungene yababajwe n'ipfungwa ryiwe, bitewe n'ukungene azi uko kubura wawe bibabaza, ndetse no kuba ufise ikibondo gitoyi cane vyose bibabaza, yaciye asaba yuko uyo Kaneza yorekurwa. Ariko amakuru adushikiye hari ivyo na Denise Bucumi bwiwe yavuze kw'ipfungwa rya Christa Kaneza, ndetse ico asavye. Imbere yuko tumenya ico basavye, nuko nakwibutsa yuko mu misi iheze umugabo wa Christa Kaneza yitwa Thierry Kubwimana yasanzwe yarishwe mu cumba mw'ijoro ryo kuwa 24 rishira wa 25 Kigarama umwaka w'2020. Nyuma rero aza gupfira mu bitaro nk'uko vyagenze. Umugore wiwe ariwe Christa Kaneza akaba yaratawe muri yompi kw'itariki ya 20/0 umwaka w'2021, vyikekwa ko ngo urupfu rwiwe rw'umugabo wiwe yarugizemwo uruhara runini, hamwe n'abandi bagabo 2 biketswe ko ubufatanyacaha. Kuri ubu rero ubwo Christa Kaneza yatabwa muri yompi hamwe n'abagirizwa ubufatanyacaha, nk'uko amakuru dufise avyemeza, Kaneza yajanwe gupfungirwa mw'ibohero rikuru rya Mpimba, ikaba rero ari nayo mucumbikiye kugeza magingaya. Ariko abatari bake barasemerera. Hari ivyo abakuru b'ibihugu bavuze, mu mutambukanyi w'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Felicito ndetse na mama buntu Denise Bucumi, gose barababaye ndetse bashikirije ibihambaye. Gusa nubwo uyu mugore afunzwe yakekwa ko kwica umugabo wiwe, bari bamaze igihe gitoyi bashinze urugo, amajwi menshi abandanya kuvuga ko azira ubusa. Urupfu rwa Kubwimana bikaba bivugwa ko hari abandi barwinyegeje inyuma bakomeye bo mu nzego zo hejuru. Abakurikirana Kaneza barasavye ko bitewe n'uko afise umwana akiri muto akeneye kuregwa yofungurwa. Muri aba rero babisavye nk'uko bamwe mu Barundi babitangarije ku mbuga ngurukana bumenyi, hakaba harimwo na Denise Bucumi, gose yabona ko ivyo bintu ari akarenganyo, ivyo bintu ari ubumuntu, ari kubura ubumuntu, ndetse hakaba harimwo no mu babisavye umugore w'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Felicito. Gutyo rero amakuru adushikira arerekana neza yuko buno busabe bw'uko yopfungurwa ngo nibwo bwatumye ubuyobozi bw'ibohero rya Mpimba bufata ingingo yo kumufungura kuwa 25/0/2021, ariko bigeze ku mugoroba umucamanza ategeka ko asubizwa mw'ibohero. Amakuru akatwereka neza yuko ngo hari telefone yahamagaye ivuye hejuru, ndetse amakuru akatubwira neza yuko iyo telefone ari ya vya bihanganye twababwiye vyagize uruhara rukomeye cane mw'iyicwa rya Thierry Kubwimana. Amakuru kandi akavuga ko ivyo vyose ari ukugira hanyagezwe ukuri, ndetse kugira dosiye itazoba bandaniriza ko ahubwo ice ija canke ishigwa kuri abo nyene bafashwe bagirizwa yuko bagize uruhara mw'igandagurwa rya Thierry Kubwimana, harimwo n'umutambukanyi wiwe. None Denise Bucumi, biravugwa yuko Denise Bucumi kumwe n'umutambukanyi wa Ndayishimiye Felicito bariko barakora ikete bagira bandikira umukuru w'igihugu Ndayishimiye Felicito basaba yuko Christa Kaneza yorekurwa atabindi bisabwe, ndetse yuko bariko barabona yuko yo bari karagirirwa akarenganyo cane.
Gutyo rero Denise Bucumi biravugwa yuko ariko arakora ibishoboka vyose kugira uyo mukenyezi abe iyo pfungurwa ngo kuko biboneka yuko ababaje kandi ivyo yagirizwa ari iremantanya rifise aho rishamikiye. Gutyo rero agiye kwifatanya n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito ari we Angeline Ndayishimiye bandikire Ndayishimiye kuko biraboneka yuko hari abandi bategetsi binyegeje inyuma y'uyo mugambi utuma Krista Kaneza adapfungurwa. Mu makuru rero adushikira arerekana ko Krista Kaneza ashobora gupfungurwa ariko ivyo mu bako nyuma navyo bishobora kuba bitazoba vyiza kuko ngo nawe arafise ukuri bivugwa yuko hari ivyo umugabo wiwe yasize amubwiye. Gutyo rero biravugwa yuko abagize uruhara mu iyicwa rya Krista Kaneza barimwo muri vya bihanganye nyene twababwiye bashobora kumugirira nabi kuko bihweza ibintu n'ibindi babona ko Krista Kaneza nawe bizogorana kugira asubire kuronka amahoro igihe cose nawe agifise amabanga yasize abwiwe n'umugabo wiwe kuko ngo n'umugabo wiwe arico yazize kuko yaranyegeje amabanga yarafise amabanga y'abategetsi yagize uruhara rero mu iyicwa ryiwe. Gutyo rero ngo na Krista Kaneza nubwo yorekugwa ku kigongwe c'umukuru w'igihugu ndetse n'uko gusemerera kw'aba tambukanyi wahoze ari umukuru w'igihugu Denise Bucumi ndetse n'umukuru w'igihugu kuri ubu Ndayishimiye Varisito umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye bishobora gutuma apfungurwa ariko n'ubundi biravugwa yuko ivyo gusubira kuronka umwidegemvyo ivyo gusubira kubaho nk'uko yasanzwe abaho bishobora kutagenda neza kuko biravugwa yuko ashobora kuronderwa akaba yagirirwa nabi kuko ngo ayo mabanga afise ayo mabanga yabwiwe n'umugabo wiwe nayo ashobora kumukorako igihe carico cose. Ni inkuru itari nziza, ni inkuru yababaje abatari bake, ni inkuru yatumye abantu batabahaguruka batangura gusaba yuko ngo karenganyere karagirirwa vy'umwihariko abaraba ukungene umwana wiwe mutoyi cane amerewe basaba yuko gose uyo Krista Kaneza yorekugwa. Na makuru tubandanya kubatohoreza biravugwa yuko hagiye kwandikwa icete ndetse cyoba caranarungitswe kwa Ndayishimiye kigashigwa ko igikumu n'umukunu wahoze ari umutambukanyi w'umukuru w'igihugu mama Buntu Denise Bucumi ndetse n'umutambukanyi wa Ndayishimiye ubwiwe bivugwa yuko nawe yipfuje yuko Krista Kaneza yorekugwa. None Krista Kaneza azorekugwa, Krista Kaneza azopfungurwa, ese ivyo yagirizwa bizomuvanwako canke ababigizemwo uruhara barabandanya kubimwagiriza? Iyo telefone yahamagaye ivuye hejuru yoyo izotuma Krista Kaneza arekugwa? Turarindira mu makuru yacu ataha turabashikiriza ibindi biriko biravugwa kuri uyo umukenyezi.